ya none Ken meze neza ngaho n'abantu bakenaho nyura na cyane Imana ishimwe dusanzwe twiberana hamwe yaraduze sanga nawe waraduze dukore cyane twuma turi mu kazi yego ya kuri rero nk'ibisanzwe wamubona ibiganiro dukora genda keneye ubanze umbwira mu biganiro byatwungurana ubumenyi wamubona twakoze ni kiye kibazo cyakunezereje cyagutwengeje gusumvya ibindi uco kivugo cyo kiduhera n'inyishu ngaho imbere ya public ikibazo wewe wabonye mu bibazo byamagazwa kuri era ubona yuko umengo kiratwengeje sana ko sha ukuntu biciye binci sindabiboroka neza ko washatse kumera nk'uco gusa hari ikiganiro cyantwengeje ibibazo sindavyibuka neza ngo mvuge ngo exactement ngo ikibazo ni iki ntaco wevuga nukuri ikibazo sindavyibuka ibibazo byo sindavyibuka neza mugabo ibibazo iki kiganiro gero bakuja ko ubuvuba Bonje nabonye comment yawe wandika ati question. Les questions. Est-ce que wavuze les questions nuko? None zahabura. Cyane navyumvije neto akirikira ciko ukuntu mugandi numvise mwe biki. Mugabo ubwira abantu uti mukeneye gutwenga mwoja kuri. Baje kuri channel ya TV. Vraiment. Uyu mujama arabaza. Arabaza abayategura. No musi dufise n'abandi ngira baratwica ubuho. Abayateguye no kutebana. Yeah, okay. Kiri Bujumbura twarakinye film kuri Ela filme twahise sibye uri mu bayikinye uri parmi les actrices no bwanyu babikoze neza kubwawe niki wishimira kuri filme twakinye nigiki wobwira abantu mu kuyirindira imbere yo kisohoka kubera very soon film iraje hanze guys nandu bwanje ndabasha mvuge ngo iki igihe abaho gishika ndumva dafite gishika kuzosohoka iyo filme yitwa Sivyo niyo filme ya mbere nari nkinye muga ukuntu twayikinye nyine ndumva izomimbara mu kwera banyari kumva niyasohoka tuzabamenyesha muzabibona kuri channel yiwacu tubibereke nakhole nakinyo ubu yaranampimbaye timpaha yego ndabibira akabanga yuko ni mu mabujakara yeah guys reka tubandaye n'ikiganiro dukomeze dutera amatsiko abantu muje kuri era guys haba YouTube Instagram Facebook hose ni Era 257 TV mudukurikirane turabakunda cyane tubandaye n'ikiganiro esa bakunzi ba Era 257 TV murakomeye bivanye mu mwese aherereye no munsi sasa twatembereye twagendeye umukobwa umwe mu basanzwe bagize Era 257 TV akazina araza kubibwira je musanzwe munzi ni Jackson aka Marcel Jaja Free Spirit. Today guys ngomba dukora ikindi kiganiro cyakataraboneka buri gihe nibishasha no munsi ngomba dukora ikiganiro twise question posée par Era 257 TV. Guys ibibazo biriho ngaha sije nabitoye kandi siwe yabitoye ce sont des questions posées par Era 257 TV nkuko ndabivuze birafise n'inyishu zavyo quelque part. Bon cyenda za gutora agapapuro hama agapapuro ntoye ikibazo kizakuba kiriko ndaza kugerageza kucishura muri uko kucishura ndagitoye nzakumenya ko nagitoye cyane cyananiye isomne ku nyishu banateguye jiriya Era niko nabivuga hama kinaniye guys cyane wamazi ndagitoye makuri ji quelque part memema memdem nawe niko bizakugenda arashobora rero kubibwira. Let's go. Amazina ni Kelly Kenta muko mubibona umwe mu basanzwe bagize team ya Era TV ya murakoze kwa mwangende. Merci beaucoup. Ya tashobora gutangura. Okay. Reka ndakubwira utangure wewe. Soma cyane. Guys, umva. Nikiye kintu kijya
kirya soma nyine uko bavyanditse. ni kihe kintu kirya cane bon kirya canke cica ibintu hafi ya vyose ariko kigeze ku mazi kigapfa uretse biologie manakasha Niki ariko kigeze ku mazi kigapfa Niki na ishura hama turabinyishu hariya. Wemeye kunywa amazi? Reka tugufashe kuraba inyishu ngaha. Cyari ikibazo cya kangahe ngaha? Cya gatanu. Ikibazo cya gatanu ni umuriro. Cyangwa batomboje ikibazo cyoroshe kweri, je nije mpava nkubita swata, ico nari kucitore. Kananje ndabe. Okay, ni kihe kintu tujya twumva ko kiryoshe ariko kukimira tugaca tugicira? Ikintu tujya twumva ko kiryoshe ariko kukimira tugaca tugicira. Tujya twumva ko kiryoshe aho kukimira tugaca tugicira. Saje nibaza ngaho kari igikaje cyangwa umusigati kwa turahekenya twumva ko kiryoshe po gacuciye reka ndabi nyinshi karibyo cyari kibazo cya gatandatu ndabi nagitoye akantu nanyeye ku mazi kandi narari banzu n'wa mazi jenwe nji okay Așa pas kene nagitoye hagati y'irigi n'inkoko n'ikihe catanguye kubaho niri question seti ikibazo c'indwi. Inkoko yararemwe hama ikitangura guti amagi squata rabunwa amazi ya bibaye byinshi eka nanje manze nda ndongera kunwa yindiki. Ni ikihe kintu ugabanya kuri wewe ariko uko ubigabanya kose kikaguma ciyongera? Ugabanya kuri wewe ariko uko ugabanya kose nikije ikintu ugabanya kuri wewe ariko uko ukigabanya kose kikaguma ciyongera. Ubwa mbere iwanje ndagabanya ubwanwa uguma buza, umushatsi ugumuza cyane nishyuye ibyo umushatsi cyangwa ubwanwa. Keso ya kabiri yabira ko ntakubise swati yes umushatsi ndi hejuru amazi bayegeje kure ko ari we yanwa wenyine. guys kico cange ndagitora ni kihe kintu kugira ugikoreshe ubanza ukimena? Ikintu kugira ngo ugikoreshe guys irigura rimena no kwikura onande nari guhapa n'isuri irigura rimena kesi yo kombe reka ndakurabi boho keso wit nyekugiye wanwa kuri iki irigi
rabaride Mani shibuka. reka nanjye nikihe kintu mu ishuri babaza abantu benshi ko bazoba bakakivuga ariko ntibakibe n'igiki umukuru w'igihugu abanyeshuri nka bose twari twiga baba bagiye gushaka kuzoba ndi umukuru w'igihugu perezida ndakatse Kabaye. niba bakumpera. Ikibazo rero ni ikihe kintu abakobwa bakunda gufungura ariko kugira bemere ko caheze bari no gitawura igifyonze. yari kese yo kumva yego amazi ndayahebye. birangiye yansigiye reka ndebe yuko nanjye kuri ino nshuro ndayano hoho nzona bamaraje nta vy'amaji nigera nkora je ndazi ko nikindagitora pantaro mu kirundi bayita gute umwisokero ndabira hajya question 1 nagitoye ayo mazi yawe rero n'ubu ndaguhebeye ntaco nanenyoye ndafatiye. Yo guys nagira ndababwire yuko ikiganiro kiriko kirasa n'igitera kija ku musozi. Ikiganiro yari question posée par Ella nkuko mubibona twari kumwe na Kelly Kenta Jackson aka Marcel Joga Free Spirit. Ndababwira yuko abari bari muri jiri yari BG de la Capitale canke Wida Promote canke Secret de Fille bari kumwe na Romti. Ya guys ibibazo mwumvise ngaha nibo babiteguye twese twari tuzi niyo vyateguriwe. Ndanababwira yuko BG de la Capitale bari kumwe na Romti nyena ari nabo bariko baradufatira amasanamu. Guys tunawapenda sana. Ciao ciao.